Ndasubiriye kukuramutsa nkuha ikaze nshuti munywanyi wacu wowe bandanya kumwe natwe ngaha kuri ino mboneshakure idahengeshanya kugushikiriza amakuru, ibiganiro n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata ca politike, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako mukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abarundi bagiye gutangura kurungikwa gukora mu gihugu ca Gabon. Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, arahumuriza abarundi ko ubu abazogenda muri ico gihugu bazogenda bafise amategeko abakingira kandi hariho n'umurwi wamaho uzobakurikirana. Bishitse hakagira uwugira ingorane bizotorerwa inyishu biciye muri uwo murwi nyene. Ni mu gihe abagiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo irindwi na gatanu naho hari habaye amasezerano bahuye n'intambamyi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'inyungu z'abafaransa bariyo ico gihe. Yabishikirije kuri uwu wa gatandatu Rusama 2024. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buri kumwe n'ishirahamwe ryita amagara y'abantu kw'isi OMS burabeshuza ibihuha bimaze iminsi bica ku mbuga ngurukana bumenyi bivuga ko ikiza ca Ebola cateye mu Burundi. Ni nyuma yaho umwana w'umukobwa afise imyaka 9 aturuka muri Kongo ibuvira mu karere ka Murongwe aziriye kwivuza ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge afise ibimenyetso vy'ico kiza agaca yitaba Imana. Umushikiranganji akaba avuga ko batoshoboye gushoka bemeza ko ari ikiza ca Ebola mu gihe hakiriko hakorwa ibipimo muri laboratwari, ngo bazogira ico bashikirije bisunze ivyavuye mu bipimo. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Ngozi hari abantu babiri bikekwa gukorana n'abashora ikawa mu Rwanda bafashwe mw'ijoro buca ari kuwa gatandatu ku mutumba Kididiri agacimbiri ka Migara muri komine Busiga. Harafatiwe ikawa y'ibiturumbwe yababa itoni imwe. Amakuru atangwa n'abajejwe intwaro yemeza ko iyo kawa yari ishowe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abagabo 4 bayifatanywe bakaba barashoboye guhunga inyuma yo gutana mu mitwe n'abari babacakiye bari muri komite ijejwe gucungera umutekano, bakaba bakironderwa. Inyuma yaho abagabo 2 bikekwa gukorana n'abo bahunze barafashwe ku mvo z'amatohoza. Musitanteri Joseph Nahimana arongoye komine Busiga hasaba abarongoye kwama barikanuye kugira ngo abo bagizi ba nabi bashaka kubandanya bahungabanya ubutunzi bw'igihugu bafatwe bongere bashengezwe. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi ubukene bw'ibitoro bwatumye bamwe mu bunguruza abantu bishingira ibiciro. Kuva aho igitoro gitanguriye kubura, imodoka zunguruza abantu zimwe zarabitswe, izigize ngo zirakora nazo. Ubu bamwe mu bunguruza abantu nibo bishingira ibiciro, ushatse ururira canke akareka. Aho twaciye ku bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura nta nimwe yaharangwa. Hakaba hariko hakora imodoka nke cane ahanini zo mu bwoko bw'amataxi. Izo nazo ibiciro biri hejuru cane nko kuva ku Musaga gushika mu gisagara hagati hahora hagendwa ku mafaranga 600, ubu barihisha hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ishirahamwe Success for Youth risaba abavyeyi kureka kurungika abana gusegerereza. Ishirahamwe Success for Youth ryihaye ihangiro ryo gukura abana basegerereza mw'ibarabara, risaba abavyeyi barungika abo bana gusega kutabisubira kuko ikibanza c'abana kitari mw'ibarabara. Ni mu gihe benshi mu bana basega mw'ibarabara
mu mabarabara yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko abavyeyi babo aribo babatuma gusegerereza. Si ayo gusa, ayo hamwe n'ayandi ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru ndetse n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko abarundi bagiye gutangura kurungikwa gukora mu gihugu ca Gabon. Albert Shingiro, umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, arahumuriza abarundi ko ubu abazogenda mw'ico gihugu bazogenda bafise amategeko abakingira kandi hariho n'umurwi wamaho uzobakurikirana. Bishitse hakagira uwugira ingorane bizotorerwa inyishu biciye muri uwo murwi nyene. Ni mu gihe abagiyeyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na gatanu naho hari habaye amasezerano bahuye n'intambamyi zijanye n'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'inyungu z'abafaransa bariyo ico gihe. Yabishikirije kuri uwu wa gatandatu Rusama 2024 aho inama nshingamateka yari iramutse yiga yongera iremeza 100% integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na Repubulika y'u Burundi ry'amasezerano yerekeye ugufashanya muri rusange hagati y'u Burundi n'igihugu ca Gabon, ugufashanya mu vyerekeye abakozi hamwe no gufashanya mu vy'urudandazwa. Yashikirije ko naho abafaransa bakiriyo imigenderanire ihinduka uko bafatwa ico gihe atariko ubu bofatwa atariko ubu bofatwa. Ikindi ngo nuko hari urwaruka rushasha rutiyumvira co kimwe na ba sokuru babo. Mu gihe hari abasavye ko ico gihugu cofashanya n'Uburundi mu vyerekeye ubutare, yishuye ko ayo masezerano hari umuryango uzokugurura ibisata bitandukanye kandi bivanye n'inyungu igihugu kizobonamwo, kizongereza inguvu canke kigabanye. Amasezerano yo guhanahana abakozi ngo ariko ategurwa mu bihugu vyinshi vy'Abarabu. Nko mu gihugu ca Arabia Saudite, abakozi barenga gato 4,000 bamaze kurungikwayo, aho bamaze gutuma igihugu cinjiza imiriyaridi 6 z'amarundi n'imiliyoni zirenga 346 hamwe n'imiliyoni 5 z'amadolari. Uburundi bukaba butegekanya kurungikayo abashika ibihumbi 75 mu myaka 3. Nayo mu yandi makuru kandi ariko aravugwa, ntunyemerere nkushikirize ino nkuru ivuga ko ubukene bw'ibitoro bwatumye bamwe mu bunguruza abantu bishingira ibiciro. Kuva aho igitoro gitanguriye kubura, imodoka zunguruza abantu zimwe zarabitswe, izigize ngo zirakora nazo ubu bamwe mu bunguruza abantu nibo bishingira ibiciro, uwushatse arurira canke akareka. Aho twaciye ku bituro vy'amabisi mu gisagara ca Bujumbura nta n'imwe yaharangwa. Hakaba hariko hakora imodoka nke cane, ahanini zo mu bwoko bw'amataxi. Izo nazo ibiciro biri hejuru cane, nko kuva ku Musaga gushika mu gisagara hagati hahora hagendwa ku mafaranga 600, ubu barihisha hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 5. Kubiyunguruza baja mu gihugu hagati, iyo bishitse bakaronka imodoka ibajana usanga igiciro carwijwe na 3 canke 4, ariko naho nyene hakaba ata modoka ziboneka. Abiyunguruza bakoresheje amapikipiki nabo nyene bakaba barasanze aho bahora bariha 1,000 ubu baharihishwa 3,000. Tubajije bene ivyo vyuma batumenyesheje ko bigoye cane kuronka igitoro, ngo uramutse uronse aho ugikura kuri magendo, icupa rivamwo amazi ya Kinju rigurwa 30,000. Bakamenyesha ko n'iyo bakironse bakora bahomba kuko ata bantu bakibitura ngo babunguruze kuko badafise amikoro ahagije. Twonabamenyesha kandi ko aho twaciye hose, haba ku bituro vyo mu makaritiye canke mu gisagara hagati, aho benshi bita kuri veromoto, twasanze n'imodoka zisanzwe z'abantu bakora ivyabo zihagarara zigapakira abantu, umwe wese hakariha ayo bamwatse bivanye n'iyo agiye.
uku muriko murabibona kuri ino sanamu niko vyari vyifashe ku gituro co muri ville, abahazi baca bahabona nyene. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ishirahamwe Success for Youth risaba abavyeyi kureka kurungika abana gusegerereza. Ishirahamwe Success for Youth ryihaye ihangiro ryo gukura abana basegerereza mw'ibarabara, risaba abavyeyi kubarungika abo bana gusega kutabisubira kuko ikibanza c'abana kitari mw'ibarabara. Ni mu gihe benshi mu bana basega mu mabarabara yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bavuga ko abavyeyi babo aribo babatuma gusegerereza. Imvo zituma babarungika ahanini akaba ari ubukene burangwa mu miryango yabo nk'uko babitwiganiye kuri uwu w'Imana. Iruhande y'ubwo bukene hari abavuga ko baja gusega kubera bamwe mu bavyeyi batabitaho bikwiye, aho ngo batanabaha ibikoresho vy'ishure. Kuri uyu w'Imana ishirahamwe Success for Youth ryari ryegeranije abo bana mu ntumbero yo kubaha inyigisho zotuma bava mw'ibarabara maze bagasubira ku mashure. Rica risaba kandi abavyeyi b'abo bana kwita ku ndero yabo. Ferdinand Nkurunziza arirongoye yasavye kandi na leta gutorera umuti ikibazo c'abo bana kuko aho kugabanuka batera biyongera. Akaba asaba n'uwo wese yogira umutima wo gufasha ko yobafasha kugira ngo abana bose bashobore kuva mw'ibarabara. Mwomenya ko Success for Youth rimaze gusubiza abarenga 50 mw'ishure ribakuye mw'ibarabara. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.